Reka ntangure ndakuramutsa utanguranye nanje muri kino kiganiro. Big up sana karozo wamaze kora subscribe ngaha kuri Amasinzo TV. Imana iguhezagire. Jewe nitwa Ardo Promoter Mr. Connaisseur Noir Africain, enfant noir ambassadeur muhuza ndavitanure. Mr. Kampiza ushobora kubaza ngo ibintu bimeze gute. Nibaza kuri kurabona umuntu turi kumwe ni gihangange. Numuririmbye adasanzwe mu mudiho wo guhimbaza mwite Aimable. No kinira kumenya byinshi bimwerekeye kurikirana kino kiganiro ucuno mwanya. Reka ndakuramutse nongera ndaguha ikaze ngaha kuri Amasinzo TV bwana Aimable. Ya murakoze cyane. Umeze neza. Turashima Kristo. Aimable je ndiko ndakuvuga ariko hari umuntu akubonye ijya mbere ngaha kuri Amasinzo TV. Ushobora kwibwira abariko baradukurikirana muri no mwanya. Ya nitwa Aimable, Bayisenga Aimable, sanzwe ndi musore mba mu ntara ya Rumonge. Akazi nako guhimbaza mu buryo bwo kuririmba. Ego akazi nago ko guhimbaza mu byo kuririmba. Nizira ko wamaze kuvyumva ni Aimable. Aimable hari umuntu ashobora kuca yibaza mbega Aimable yatanguye kuririmba ryari? Urashobora kutubwira ingene vyagenze? aho natanguye kuririmba ni mu 2017 mugabo nangura ko vyinjiramwo mu 2018. Eko watanguye kuvyinjiramwo 2018 no kuvuga ntabwo ari kera cyane ariko imyaka 5 simike uri mu kintu. No cyanda kwita nka legend mu muziki mugabo novuga ko no mwanya ufise izina ridasanzwe ngaha mu Rumonge. Ndifuza kutubwira my brother biriko bigufasha gute uriko bibamwo gute? uko ndiko ndabibamwo canke ko biko biramfasha ubwa mbere bimatanye na mission ndiko canke kimatanye igituma ndiko ndabikora. Mission ni gutanga ubutumwa kugira ngo Kristo ashike kure yamamare cyane. No bivuga mu bwo buryo. Eko no kuvuga mission yo kugira ngo Kristo yamamare. Abariko baraturaba bamenye iki kukijanye no guhimbaza. Hari abantu usanga bagifisa amadidani mbega guhimbaza ushobora kubitahuza abatabizi kuko hari gihe usanga turiko turarabwa nabe ba mizirima abantu batandukanye. Iyo tuvuze guhimbaza ivyaremwe byose birashobora guhimbaza ariko kenshi tuvuze guhimbaza ahimbaza uwavutse ubwa kabiri wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wono ashobora guhimbaza kubera ko guhimbaza harimo ijambo bita guhimbara. Nta ushobora guhimbara nta ushobora guhimbaza adahimbaye. Ego no kuvuga uhimbaza uhimbaye aha mukahimbara kandi. Ego bisa Aimable ni izina rikomeye cyane mu mwuga canke mu mudiho wo guhimbaza. Uri kura dusigurira guhimbaza icari cyo. Ndifuza kutubwira kuba blend idasanzwe muri gospel music bigufasha iki mu kibano canke aho gendera kuri eglise ndetse ahandi hatandukanye? Icyo bifasha nuko bituma abantu bamenya ko Kristo atari kuvugirirwa mu rusengero gusa ahubwo ari gushika kure na hahandi hanze. Nabugira ijambo ry'Imana rivuga ngo tabarungitse kugira ngo mugende mu mahanga. Ivyo navyo byanditse mu vyakozwe n'intumwa rimwe ku murongo w'8 manutse ngo gushika mu mahanga hose. Bisigura ngo ndiko ndakora mu kibanyi naho mba ndiko ndavuga ubutumwa uburyo bishika kure cyane. Ego ndifuza kutubwira burya Aimable baramutahura muri eglise bino bintu akora byo guhimbaza ukigaragaza nyene mu bantu. Barantahura cyane nayo miso eglise yanje ifise niyo kugwiza ubutumwa. Ego taguti icyubahiro baguha rero nka eglise. Umuntu wese arafise uko afata ibintu cyangwa ko abitwaramo. Nk'umwana mu rugo sishobora kubwira umuvyeyi ngo mpicubahiro nkuko ndiwe ndabishaka ahubwo umuvyeyi niwo afata nk'umwana ahubwo mbere binashobotse akanantumbereza na icereke icubahiro sindumva uko no kivuga umugabo novuga ngo bamfata neza gusa. Ego nibaza ko bashobora no kwiyumvira ugasanga bakugize pasiteri wa mbere cha pasiteri cha pasiteri ni inde etape kubera ko tugiye ku cha pasiteri bisaba ko umuntu yiga bisaba ko umuntu abazi neza yuko ico kintu ari ciwiwe neza. Nanje mwaka kanya ndacyari
mu cerekeye kuririmba sindamenya ivyerekeye by'ubupasiteri. Nanje nariko ndavuga kugira numve ko n'umuririmbyi ariko agitangura novuga uno mwuga wo guhimbaza ashobore kumva ko ashobora gushika ku ndoto yaho yohimbaza yongera abo umukozi w'Imana twita pasiteri. Nariko ndibambaza ko bishobora kushoboka Aimable akababera akarorero keza. Birabaho turamaze kubona benshi arabaririmbyi kandi arabapasiteri. Mugabo ku ruhande rw'iwanje sindamenya ivyejo nkuko tutazi ivyejo. Imana ntiyabikunda azoba ari sawa. Yeah. Hajya Aimable yarize ku batabizi canke batazi ubuzima bwe busanzwe. Narize mugabo maze guheza humanite. Aje humanite. Kabisa. Ku batabize Aimable yize ibijanye n'iki muri humanite generale nko kuri bivuga ko ari yo maze kurangiza. Informatique de maintenance. Eko kuvuga Aimable muri no mwanya no mu informaticien wo ku rwego rwo hejuru. Oya kuko turanonosora ahubwo turacagerageza kuko ni birebire cyane ni birebire. Ego gute rero tuzomubona Aimable ngira nko ku mwaka uza ari muri university yatanguye ubundi buzima busanzwe yongera akora na music gospel. Kubera ko ivyejo bizimana turapanga nk'abana b'abantu ariko ejo ntituzi ngo bizabimeze gute. Imana niyavyemera itabikunze naho ni sawa cyane. Novuga yuko rimwe na rimwe abantu baririmba umudiho wo guhimbaza ari abajene canke ari abakiri abo twita ababacera rimwe na rimwe nasukunda gusanga bari ko barahura n'ibibazo na cyane barondegwa n'abantu bagiye batandukanye. Ndavuga cyane nka Aimable burya na nkumi zikunda kumutereza kuri umenga n'umubeje bogari kwa kundi nyene ucumva nawe. Icyo kibazo kirananiye kwishura. Biramaze gushika none. Mpanda yobona ku bandi cyane birabaho mugabo ndumva umengo kirananiye kwishura. Message rero ku muntu ibyo bimaze gushikira yo cyavitwaramwo gute nk'umukozi w'Imana. N'umuntu reka naho turabaririmbyi turabantu kandi nabajya abandi n'abantu n'ibintu novuga ngo biriho mu buzima busanzwe twese bidushikira kuko tuzorongora bamwe bazorongorwa bivuga yuko si kibazo kirekire kuri jewe. Ivyejo bizimana ariko urashobora kwipangira ibintu atejo ndashaka gushika kuri iki nubwo ushobora kugipanga ntigishike uwo munsi nkuko wabishatse. Aimable twitege mariage yiwe ryari? Nkuko mariage ari decision umuntu afata bitewe nuko yumva hageze kuri we. Novuga ngo mwitigiye kanaka kandi sindovuga ngo ntiharagera ahubwo ntiharabaho decision canke gufata ingingo. Ego Aimable reka dusimbire kuri iyo no kwita concert yabaye ku munsi w'Imana. My brother, concert yari itunganije gute ku bantu batashoboye kugira amahigo yo kwimenya? Concert yari itunganije gute? Ubwa mbere ifise titre ivuga ngo Rumonge Summer Dance. Yari Rumonge yo Summer ni muci amagubimbaza mu buryo bwo gutamba. Ko yayitunganije yari mu buryo bwo tuvuga ubutumwa mu ngabire zitandukanye. Ariyo mpamvu abashitse barabonye yuko hariho abaraperi mugabo bakoresha indirimbo z'Imana, harimo abatamba indirimbo nyinshi zitandukanye. Bivuga ko intumbero yo gutunganya icyo gikorane yari mu buryo bw'uko ingabire zose zikorera Imana, kuko twasanze mu Rumonge ari abana bazi gutamba, ari abana bazi gukora neza, abana bazi kuririmba mugabo bitewe nuko ama-eglise amwamwe batabaho umwanya. Bizi ko ama-eglise ari bamwe batavyumva, ariko nagize iryo herekwa kumva ngo bajya abana sabo gusiga, kandi impamvu yo kugira iryo herekwa nuko bamwe ndabashikiye numva bavuga ngo naho dufise tubishira reka tubitware mu kabari, kuko numvise ngo naho dufise tubishira reka ndabahamagara izo ngabire zikorera Imana. Ego kabisa. Concert rabaye ku munsi w'Imana, bifuza ko tubwira uko wifuza ko concert igenda niko yagenze? Mbega nta cyahaze, nta kintu kitagenze neza cyabaye muri concert? Uko igicapo nari mfise ahubwo natangaye cyarenze cyane uko nacibaza, kuko nacyumvira nk'ikintu gitoya ndagifata nk'ikintu gitoya na publicité, niyo mpamvu ntayikoreye cyane gose. Ariko hageze ku munsi w'igikorwa Imana yaranangaje, byabaye big, byabaye ahubwo
naye mfise ubwoba bwo kwibaza ati ahantu mu Rumonge ibintu ntavyo bamenyere mu vyerekeye gospel kuko tumenye kuririmba mu gahogo gusa ariko vyerekeye gutamba warapere dance nkaziga ngize ati ahantu Rumonge ava bantera amabuye ariko nasanze babinezerewe cyane uburyo twanahejeje abantu bose bavuga ngo murasubira mu bisanzwe mu ncamake novuga ngo byarenze cyane uko nari navyitega. Murakoze novuga abantu benshi baravyishimiye ariko dance twagiye gusanga canke twabonye hariho dance izo muri sekila nyinshi baratamba indirimbo za gospel kabazitambayisha dance za sekila. Kije kintu nibaza ko shoshora kuba cyarerekanye cyaratanze yindi image ku bantu bari bahari ujya mwanya bakavuga ngo washobe kuvanga ibintu. Abashoboye kuvyumvira niko bashobora kuba batazi canke bataramenya cerekeye umuziki cyarico nico ciki nyene natwe bwe aba gospel nta muziki wa sekira uriho nta n'umuziki wa gospel uriho umuziki n'umuziki ariyo mpamvu abo bakora sekira barakoresha sirowi natwe turakoresha sirowi barakoresha rap natwe turakoresha rap bwo nta muziki wa gospel uriho nta na dance yo mu rusengero iriho na dance yo mu kabari iriho ahubwo dance ni dance kiretse ko ishobora kuba iteranye isoni mugabo icerekeye gutamba ijambo ry'Imana yavuga ngo mushimbire Imana mu buryo bwose mushoboye ego no kuvuga twitegere kuzobana collaboration y'umwe twokwita o muri sekira n'undi wo muri gospel Aimable twitege kuzokubona iko collaborana n'abaririmbyi baririmba izindirimbo bita z'isi bamwe umuziki n'umuziki ego musanzwe tuko turavuga ngo sekira music cyangwa umuziki w'isi n'amayaya n'umuziki w'isi ubwa mbere kandi aba muri eglise baremera amayaya mu mariage muki arashaka gutamba amayaya bisigura ngo uwo muri sekira anyemereye ko dukorana tugashiramwo Imana sindibaza kari kibazo ego wari we wese yoze yaba mu rapper twarabonye mwe aba rapper my brother kijya cyumviro cyo kuvanga kwanza wacaje gute cyumviro cyo kuvanga gute aba R&B baririmba gospel aba rapper bose tuba mix baze kuvuga ubutumwa bwiza cyaje gute my brother cyaje muri bwa buryo navuze yuko nkeneye ko ingabire zose zihimbaza Imana kuko tumenyereye muri sirowi iziza gospel gusa ariko izo zindi ngabire zitayiko zirakora nagiye kusanga bazifise ngomba kubona bo bazikora cyaje mu buryo bwuko nabo ntibicare ahubwo baze bazikoreshe mu kuvuga ubutumwa ego brand ikomeye muri gospel ngaha mu gisagara cyacu ciza cya Rumonge Aimable ushigikira gute abandi baririmbyi bakiza canke ukorana gute n'abandi baririmbyi baririmba mu gospel canke abaririmba muziki mwiza muri rusange? Musanze turashigikiranira arabo tuyaga turanafise nimero zabo arabo dukorana uko dushigikiranira nako turahana inguvu turahana courage turana basize kindirimbo baturungikira arigiye batubaza bakatubaza ati ikintu ubona gute tukagikosora kugira ngo dutange ikintu kimeze neza ari mpamvu nanje ubwanje ndafise abamfasha ego kuvuga uvuze ko bisaba gufasha nshaka kumenya buriya Aimable yo bafise management ndavuga abantu bahagarariye ibikorwa vyiwe umuryango wanje famille Aimable nibo bahagarariye ibikorwa bya Aimable novuga yuko rimwe na rimwe hari igihe kubera ko turi kwisi hari igihe twiyumvira gushira amafaranga mu kintu kugira ngo tuzoyagaruze ariko muri gospel uri kurabirabo omenga biragoye gusa ndifuza ko twibira akabanga buriya muri gospel hari amafaranga muri gospel ari amafaranga muri gospel ari amafaranga kiretse ko atari o mission dufise cyane gikuru ari umutima w'umuntu n'amafaranga usanga dugarura ari yajya nyene ya instrument apana nyene ashaka kutubeshaho nitubikora nk'akazi asanga ari ibintu nyene chadrense matwakose ziya twaguriye abantu zeye byonyene mugabo mission dufise si by'ubusa ahubwo nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyo mukora bifiseho vyanditswe kugira ngo muzobihereke mugabo akanoti kariyo ku muntu agomvye ku muntu agomvye nukuvuga akanoti kariyo muri gospel nimuze muri gospel rero kugira ngo ibintu bigende neza my brother uri kuravuga ndumva kumenga abibiliya
urayifise ko novuga ko uraraba cyane imirongo imwe muri Bibiliya siko none no kwandika nibaze kariho inspiration imwe izikuwe ego kabisa ndashobora kuca ndakubaza rero muri Mateyo 3 havuga gute icyo novuga uvuze uko byongora kwera ko Bibiliya ni nini ifise ibitabo bishika muri 360 isigura ngo ndi imitwe yacu ufata igitabo nanje ndabasha ndakubaza ikibazo sizi ko twogitora mugabo iyo nzi sinavuze ngo nzi Bibiliya yose uragerageza ego nico navuze ariko twoshobora kuja dusimbira muri Yohana 10 nyene Yohana 10 kuri murongo wa 10 aravuga ngo igisumani kizana n'ikindi atari kwiba no kwica kabisa ariko Kristo yaje kugira ngo ahe ubugingo intama ziwe niko bavuga novuga ko duhejeje kumva ubutumwa butandukanye bwa Aimable hari umuntu ariko araturaba ashobora kuba yakunze look canka agakunda umuririmbyi canka ugasanga hora mwumva atazi ingene ashobora kumuronka Aimable burya umuntu amukeneye iyo mutora hehe ndavuga cyane cyane ku ma platform ashobora gutora ibikorwa vyawe ashobora kukuronka byoroshe murakoze ama platform ariho YouTube Facebook Twitter Instagram natandukanye izina ni Aimable by Seng kandi ndabatumirira ushitseyo kuri subscribe urungikira abandi ni naho ari n'indirimbo ziwanje nakoze kandi nongera kumenyesha yuko ndiko nategura ikindi gikorwa cyo gusohora clip video vuba igikorwa cyo gusohora clip video vuba indirimbo woba wibuka indirimbo ufise kuri YouTube nubwo watanguye kera indirimbo ni 6 ni mazokora EP nakoze concert ya EP erekeye album EP indirimbo 6 ni 6 Chuja ko ukore subscribe kuri channel ya Aimable ni Aimable bayisenge Imana ikibana nawe dusa n'abasozera nakaye kajambo wobwira abariko barakurikirana ngaha kuri Amasinzo TV nakaye kantu wobwira abaririmbyi muri rusangi musangiye umwuga umwe ndetse wo gushikana impano kure canke wo gushikana ijambo ry'Imana kuri bajya batararimenya ico novuga nohera kwa Nyarumonge ubwa mbere baje kuri channel bayikurikirane bafyonde subscribe bayipartage musanzwe kugira ngo tuduzire Rumonge yacu nitwe tumanza gukunda ivyo wacu bwa mbere novuga ngo nk'abaririmbyi canke abantu bose muri rusangi kugira ngo dushikane ibintu kure ahubwo novuga ngo turi mu bantu bahiriwe kwa dufise izi channel zituma bishika kure twobikurikirana bisigaye navyo turabakunda mukomeze kubaho abatarakizwe bakizwe Kristo araryoshe nkuko ijambo ry'Imana ryavuze iti nta wamukurikiye yigeze amaramara by'ukuri wakurikiye Kristo ntazomaramara niko nobwira abantu bari kudukurikirana my brother usa n'uwavuye muri concert unovuga kurushe ushobora kuturirimbira gato ku bantu batakumvise neza dusa n'abarangizanye je turangiza sinzi iyo ariyo yose canke iyo azi wawe cyane kugira bumve Aimable okay igihe nye n'urugo ateramiye urugo rwiwe nashobora gusinzira na gato teramira ivy'agaciro murakoze kabisa merci sana reka ndagushimire kuri kano kanya mwaduha nizere twabarondera nundi munsi muzotwitaba byoroshe murakoze cyane kabisa reka ndagushimire nawe wabanye nanje muri kino kiganiro ibintu byagenze neza cumbwira nawe muri Mateyo 3 ikihavuga cyangwa cyusimbira muri Bibiliya usome kuranga ibintu bibandanye kuri gwa rutonde big up sana wo maze gukora subscribe kuri Amasinzo TV Imana iguhezagire ni Ardo Promoter Mr Connaisseur Noir Africain afano arambasa tumuhuza ndabiratanure Jabress Imana ibane nawe